mwiriwe n'ikaze muri aya makuru atekanye ikirere cyo kuri uwa kane igenekerezo rya ndwi munyonyo umwaka wa 2024. Ejo mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Bujumbura, Mwaro, Bubanza, Muramvya, Cibitoke, Kayanza na Ngozi mu zintara zisigaye z'igihugu hakaba hitezweyo imvura. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Mwaro na Gitega ayipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, mu ntara zimwe zimwe iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Bujumbura ayipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 27. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 39 rirenge igihe cy'isaha 11 n'iminota 54 z'umugoroba. Aha rero ni wagarukiye n'amakuru atekanye ikirere mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze kurakurikirana Alice Ningabira nije nariko ndabashikiriza naho ubutaha.